Ya ikaze bakunzi ba Rock Media, ikaze bakunzi ibiganiro bitandukanye mishikizwe n'imbonesha kure yacu ariyo yanyu ya Rock Media, ikaze mu bakunzi b'ibiganiro by'inkino twashikiza kuri Rock Media, ibiganiro vya Rock Sport, ibiganiro vya mumenye, ibiganiro vya Magic n'ibindi bitandukanye. No musi turi muri Magic uko mubizi ko turi ku munsi wa kane, ni muri Magic dufata sije imwe akaba ariyo tuganira ko turi kumwe n'umutumire canke abatumire batandukanye. Muri no munsi tumaze igihe turi muri basketball, turiko turashikiriza imyiteguro y'imigwi itandukanye n'ibindi bitandukanye muri basketball, ariko uno munsi twagarutse muri football hano mu gihugu, si hano mu gihugu c'u Burundi, twaduheruka muri football muri turavuga Aigle Noir, turavuga Primus League. Uno munsi turi muri football ku mugabane wa Buraya, nibaza ko twaheruka kera kuvuga kuri football ku mugabane wa Buraya muri Magic. Nkuko mubizi ni umugwi Arsenal the Gunners baretse gutwara igikombe ca English Premier League ari ku munsi wa kabiri kwigerekezo rya 19 niho vyabaye officiel ko Arsenal iri sacré champion de la Premier League umwaka wa 2025 ushira 2026 inyuma y'imyaka igera kuri 22 umugwi wa Arsenal udakabakavye igikombe ca English Premier League. Kuno munsi rero tuje kuganira numwe mu bafana mu Arsenal, batubwire umunezero bafise, ni asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'abafana ba Arsenal mu Burundi, n'abako aza kutuganirira ibitari bike ku mugwi wa Arsenal. Turaza kuraba ingene vyagenze muri iyo saison, mbega abafana ba Arsenal bakunze iki, bagaye iki. Ni Arsenal kandi kiri muri course muri finale ya UEFA Champions League, naza ko ari Arsenal yiteguye kugira saison iri magnifique, ashaka kugira double Champions League, English Premier League, byose bigishoboka, amahirwe akiri menshi. Reka ndamuramutse nongere ndamwakire, ndamusabe anidondora ibiganiro ca Magic. Ego murakoze cyane bwana Loris, ku mazina je nitwa Issa Abdul, nkuko wabivuze nkabandongoye ishirahamwe ry'abafana ba Arsenal ngaha mu Burundi. Ego turafise umunezero ntangere kubona uno mwaka Imana yashoboye kutwishura, natwe umugwi wacu dukunda ukaba washoboye gutwara igikombe ca Premier League cyo mu Bwongereza. Ni umaze igihe kingana gute ufana umugwi wa Arsenal? Ni kuri ndamaze igihe kirekire mfana umugwi wa Arsenal, neza na neza hari mu 1998 niho natangura gukunda Arsenal. Ico gihe baratwaye igikombe ca Premier League hari 97-98 gushika muri uno mwanya. Nuvuga ngo iki ni igikombe kigira kangahe ubonye mu Arsenal? Iki ni igikombe kigira gatatu kuva muri 1997 gushika muri 2000, hari muri 2004. Donc gushika n'uno munsi rero ni igikombe kigira gatatu mbonye Arsenal itwaye muri iyo myaka yose nakunze Arsenal. Kuva mu mwaka wa 2004 gushika mu mwaka wa 2026, imyaka 22 bidatwara English Premier League. Naza ko harageze igihe abafana batari baki barava mu Arsenal baraje mu yindi migwi, abagiye gufana muri baguye muri English Premier League, abandi baje mu yindi migwi hanze y'Ubwongereza. Vyagenze gute ugumura umufana wa Arsenal muri iyo myaka yose? Mu Kirundi baca umugani bati akagumye bagumako. Naho ekipe yashoboye kuba itwara ibikombe muri iyo myaka, hamira mara imyaka myinshi itagitwaye, umva ko imyaka 22 ari imyaka myinshi. Rero mu bisanzwe nimba ukunda umugwi cyangwa ukunda ikintu uragerageza ukakigumako, hari igihe byanka, hari igihe bikunda. Umva muri iyo myaka rero twarihanganye, ekipe turayigumako gushika muri no mwanya, urabona ko Imana yashoboye kutwishura uno mwaka twatwaye ico gikombe. Jewe mu bisanzwe Arsenal nkuko nabikubwiye nayikunze kuva kera, kandi si ekipe ndiko ndabona ngo mpeba ngo nje gufana iyindi migwi. Bishoboye no kubwira no gufata akaryo keza ko kubwira abandi bafana bakunda imigwi itandukanye, si Arsenal gusa. Nimba ukunda Real canke Chelsea, ekipe iyo vyanse igumeko, kuko uno munsi urashobora gukunda ejo bikanga. Nkuko wumva twebwe twari tumaze imyaka 22 tudatwaye igikombe, uga uno munsi kwa twagitwaye. Ego mwatubwiye ko musanzwe murongoye ishirahamwe ry'abafana mu Arsenal mu Burundi. Naza ko turamaze gukorana ibiganiro bitari biki ku ishirahamwe rya Arsenal fans, Burundi Arsenal fans. Burundi Arsenal fans, nico kimwe byose. Arsenal fans Burundi canke Burundi Arsenal fans. Naco kimwe. Uno munsi ishirahamwe rihagaze kuko ndazi ko mwamaze imyaka itari mike mutanguye. Uno munsi ishirahamwe rya bafana ba Arsenal mu Burundi gifashe gute, imeze gute? Nkuko wabivuze, si ubwa mbere tumaze gukorana ikiganiro. Ndashobora kuvuga yuko
abafana ba Arsenal ngaha mu Burundi ni benshi muga nka twebwe nkuko ari ishirahamwe ni nka fan base ikomeye ibikorwa turacabibandanya kandi nashobora kuronka n'akabi keza ko kugira mbwire abariko baradukurikira yuko turiko turategura gucelebra kugira umunsi mukuru kuryoherwa kubona twaratwaye igikombe uno mwaka rero turahamagariye abafana bose ba Arsenal aho bari hose tuzobamenyesha mu minsi iri imbere aho tuzohurira ukuntu tuzoba biteguye kuryoherwa kuri uwo munsi mukuru rero ishirahamwe riracakora riracabandanya imigambi ni yayindi nyene kugira twese abafana ba Arsenal aho bari hose mu Burundi tuje hamwe kugira dushobore gufana umugwi wacu dukunda cyane Arsenal kandi twongera twiteza imbere mu bintu bitandukanye yego uno musi woshobora kuvuga woshobora kuzi igitigiri cy'abantu bari officiellement bari muri iyo shira musanzwe yego abafana ba Arsenal turi kumwe muri ishirahamwe ryacu Arsenal Fans Burundi turi benshi turashobora kuba turengana nk'ijana ubu turiko turegereza kugira turabe ko twokwira nk'amajana 2 mugabo urabona bake turashaka kuko abafana ba Arsenal ngaha mu Burundi ni benshi bari ngaha mu gisagara ari ruguru bose tukaba tuhamagarira yuko twese twoja hamwe kugira twubake fan base ikomeye cyo kimwe no mu bindi bihugu nkuko mubizi mu bindi bihugu bo barateye imbere natwebwe niyo ntumbero dufise yuko twokora fan base cyangwa ishirahamwe rikomeye bimaze gushinga imizi nyayo aha mu Burundi. Twinjire kuri November kuganira cyo munsi ni saison 2025-2026 Arsenal iri officiellement champion muri Premier League inyuma y'imyaka igera kuri 22 nada ko hareze imyaka itari miki Arsenal iheza iri mu kanca kabiri byankira kundwiza nyuma iri kumwe n'umugwa Man City cyangwa Liverpool ubona ko uno mwaka ni igikimi ki Arteta ni igiki abana basore mu Arsenal bashizemo November batara bakora myaka y'ingenzi. Ego ndashobora gutangura kuvuga nkuko umutoza wacu Arteta agitangura gutoza umugwi wa Arsenal yatubwira ati trust the process. You trust the process ubwa mbere Arsenal yabaye agifata umugwi Arsenal yabaye y'umunani ubugira kabiri yabaye y'umunani mwaka wa mbere equipe yabaye y'umunani mwaka ugira kabiri irongera iraba y'umunani mwaka ugira gatatu iraba iya gatanu hamwe bishika aho equipe ishobora kuba igwanira igikombe nkuko bivuze tumaze 3 saison tuba ba kabiri rero ya trust the process mwabonye yuko uno mwaka byakunze equipe yashobora gutwara igikombe rero ibi bintu bya trust the process Arteta yazanye muri Arsenal ndibaza mugerageje kuraba niyo ma equipe menshi mu Bwongereza ariko aragerageza kwiga kugira arabe yuko nk'ivyo Arteta yakoze muri Arsenal yuko nabo nyine bobishikako ndibaza murabona za Chelsea ziriko zirabigerageza mugabo byaranse murabona yuko no muri Liverpool bariko baragerageza gushaka gutanga umwanya kurya mu kocha wabo Arne Slot rero kuri yo trust the process yaravyaye umusaruro uno mwaka urabona yuko tutwaye igikombe kandi n'ibintu bishimishije ego bya harabaye kutabyumva kumwe mu bafana babirondre abafana bo ngaha mu Burundi bo muri Afrika ahantu hose hatandukanye mugabo rero ubujya gusha buratagata murabona yuko twashitse ukintu ciza kandi kiryoshe kuba twatwaye igikombe ni ibintu by'umunezero ni ibintu byo kuryoherwa kabisa turafise umunezero ntangere n'ukuri biraryoshe kuba tumaze imyaka 22 tutagitwara mu mwaka twagitwaye umva ko ari ikintu kiryoshe ni muri iyo nze ya Mikel Arteta trust the process nkaza ko processes ni habari ibintu byinshi ama changement tactique ama gestion marketing y'abakinyi ibintu byinshi bitandukanye muri no mwaka muri no saison tuganje na saison zibiri ziheze cyangwa zitatu ziheze ubona ku ruhande rwa Arteta kumumenyereza ubwiwe tactiquement cyangwa ku marketing yagize ni giki kintu ubona uvuga cyatumye Arsenal shika kuri ishitse kuno munsi muri mwaka itakoze mu myaka yose ico navuga uravye muri dufatire kuri izi 3 saison ziheze uko iyi ni nka saison twavuga ko igira kana ariyo yatwaye mu gikombe izi 3 saison ziheze urumva ko twabaye aba kabiri gatatu inshuro zitatu zikurikiranye no mwaka twatwaye igikombe urabona muri izo saison zitatu ziheze Arsenal yaragerageza gukina neza twarashobora gutsinda ibitsindo byinshi tactiquement Arteta yarameze neza mugabo ntibyakunze yuko dutwara igikombe mwibuke yuko Arteta yahiganirwa gutwara igikombe cha Premier League ari kumwe n'umutoza twavuga ko ari mu batoza bakomeye ku isi Pep Guardiola kandi uravye Pep Guardiola mu myaka 10 yaramaze mu Premier League n'umukocha yari yagerageje kubaka equipe iri strong rero tactiquement
Arteta yarabigerageje mugabo iranka. Hari ikindi kintu catumye tudatwara igikombe muri iyo myaka, uravye nino saison twari dufise squad imeze neza, mugabo iyo squad yari imeze neza ntiyari ihagije, ntiyari squad yagutse, kuko uravye muri uno mwaka baragerageje kugura abakinyi benshi bashoboka, uravye no ku maposte hariko amadoublure kuva mu igori gushika kuri attack. Rero ibintu byose ni ibintu byatumye umugwi wacu ushobora kuba wikomeza. Urabona muri ino saison ikindi novuga twarashoboye kubura abakinyi. Saka twaramuze kenshi, Martin Odegaard twaramuze kenshi, Bakayi Havertz twaramuze kenshi, muga aho twagize imana kuba tutabuze umugardien, kuko no kuba twatwaye igikombe naho 11 de part mu kibuga, muga n'umugardien yarabigize mu ruhara, naho bavuga ko twadufise defense ikomeye. Rero murabona yuko bagerageje kubaka equipe mu kurekrita abakinyi bakomeye. Uravye bagoye Keres, ukaraba ba Eze, ukaraba ba Martin Zubimendi, abo bose n'abakinyi baguze kugira bakomeze equipe. Rero muri tactiquement hari ikindi kintu cyahindutse ugiye kubiraba muri iyo zose zitatu nakubwiye. Arsenal yarashobora gutsinda mugana nyine bakayankesa ibitsinda, muga uravye muri uno mwaka ni equipe yashoboye gutwara igikombe kandi imaze kwankesa ibitsindo bikenya cyane. Ubiravye no muri Champions League Arsenal ntiyigeze itsindwa n'urukino na rumwe, yarashoboye kukwegariza match ni batari zibiri, muga ugiye kuraba amabiankese byari ibitsindo bitandatu. Yose birakwereka yuko muri uno mwaka hari akandi kantu kakabijya kiyongereye mu kubaka equipe kugira dushobore gushika kuri iyo ntumbero yo gutwara igikombe. Yego Arsenal yaza ko baragize amahanforo cyane muri uno mwaka, ubona ko bagize amakitima Eze wamuvuze cyane cyane, dufate kuri Eze na Gyökeres. Karona ko ni Arsenal yahagira amakitima mugabo ukabona abakinyi bazaye nta impact direct baje kugira. Turashobora kuvuga ko nibaza ko Eze yarashoboye gufasha muri absence ya Odegaard. Yego cyane, si Eze wenyine wanashaka. Murabona reka nangure kuri aka kantu kugira abantu bakumve. Urabona face ale Zubimendi yarashoboye kudufasha muga mu mpera za championnat muri 10 match ou bien 15 match qui reste kugira championnat ihere. Murabona yuko abafana benshi baridogera Martin Zubimendi ngo byanse ngo niwe ariko aratuma equipe itsinda naho itsinda idatsinda bihagije, muga tukibagira yuko Zubimendi bwari bwa mbere ashitse muri championnat yo mu Bwongereza. Inguvu yakoresheje kandi ugiye kuraba Martin Zubimendi, Declan Rice, ukatushira ko na David Raya abari mu bakinyi bashoboye gukina ama match menshi kugira dushike aho dushitse. Rero iyo absence ya Martin Odegaard hama Eze byifatamwe neza, nibe vya binini nakubwira twagize definite squad kugira twereke yuko equipe ikomeye. Urashobora kubura Martin Odegaard ufise Eze akabyifatamwe neza, nkuko nabivuze kuri Martin Zubimendi yarashoboye kubura muga coach yarashoboye kutwereka ukuntu ashobora kwizera byo mwana Lewis Kelly, kandi Lewis Kelly muri 2 ou 3 match yatweretse muri izi match za nyuma yarashoboye kubyifatamwe neza. Rero nkuko nabivuze kuba dufise squad yagutse sivyo, uno munsi ndishwa nku par exemple nturamenye neza na neza equipe izoshobora gutangura 11 de part kuri match ya Champions League, kuko bivanye n'iki, bivanye na ya squad yagutse dufise. Urumva rero kuba twarabuze abakinyi benshi kuri poste par poste, ibintu byagiye birafasha equipe yacu kugira dushike aho dushitse. Kuri Eze nkuko wabivuze, no kuri Timba vyarabaye. Urabona Timba yarakomeretse, turashobora kuronka Ben White urabona ko nawe nyene mu minsi heze yarasuye muri blessure, muga ujya mwana Mosquera urabona ko yafashe Lorele aradufasha gushika muri uno mwanya. Rero ni ibintu byo gushima kubona uburongozi si Arteta wenyene, abakinyi bonyene turashobora gufata akaryo keza ko gushima uburongozi bwa Arsenal kuko bwarabwifashemo neza mu kubakinga Arteta muri iyi saison, na nivyo byadushikanye aho dushitse muri uno mwaka. Ikindi kintu nivonga abantu bavuga bana ko uno mwaka Liverpool ntiyari imeze neza. Bibaza ko uno mwaka ntiyari imeze neza Liverpool kuva dufate mbere no kuva mu ntango ya saison nako byatanguye kwa nkakitari. Umugwi wa Manchester City ni umugwi wajeje seziheze muri seziheze nayo utarumeze neza na gato. Uno mwaka nibaza ko wari kurasubira kugerageza kwisubiza mu kibanza. Eske nta kubaza ko Arsenal baje gutwara ikombe kubera amame forme y'ino migwi Man City na Liverpool? Ego je birashoboka kuko uravye saison iheze Liverpool yatwaye igikombe
ugiye kuraba urya mwaka Arsenal yaragerageje iragwana yabaye ya kabiri mugabo uravye igesezo yeze ukuntu Arsenal yari imeze cyo kimwe n'ino sezo cyo kimwe no kuri Man City. Man City uno mwaka rero cyo novuga kuri uvuze Man City mu ntango za saison yaragerageje kwerekana intege nke mugabo ugiye kuraba mu mpera za saison zino saison nyene ndiko ndavuga urabona ko yagerageje kugwana kandi nikini twomenya si kuri City yarabaye donc ndashaka kuvuga harabaye ikintu cyitwa transition kuko uravye kiya gihe c'aba De Bruyne, David Silva, Bakuna Guero cyo gihe uvuga niki kino gihe kuko mu mwaka urabona ko yaguze abakinyi benshi Pep Guardiola yaguze ba Cherki yaguze ba Mahmoushe bande rero naho bitakunze muri derby ya championnat mugabo urabona yuko bagerageje naho Arsenal yatwaye igikombe mugabo urabona yuko bagerageje kutugura kugira dushikaho dushitse. Liverpool nivyo mu mwaka weze bari bameze neza kubera juvuze kwabaye kwa Arsenal na Man City batitwaye neza equipe zari imiforme rero uno mwaka byaragaragaye yuko Liverpool yari imiforme par rapport na saison iheze juvuze rero je nashobora kubishigikira nivyo ntacobeshe muga kuri City gatonya ndashobora kuvuga yuko yarashizemo rigere kugira na nyine twari igikombe urabona ko Arsenal igiye gutwara igikombe hasigaye match imwe saison irangire neza ko ni Arsenal yatwaye igikombe nivyo Arteta mavuze yaragize neza eski nta madefo wabonye kuri Arsenal mu mwaka nubwo bo peut-être nubwo itwaye igikombe nishaka kuba amadefo nta muntu ashaka kuba defo wabonye kuri Arsenal kuri Arteta cyane kubakiyi muri Arsenal muri rusange muri saison nkuko bivuze burya nta muntu aha kwisi abura les qualités les défauts amadefo yarabaye amakalite yarabaye mugabo mpereye ku madefo nkuko abandi babivuga nka jewe nkunda Arsenal vraiment ni gake ndashaka kuvuga yuko nabonye amadefo naho yabaye amadefo ushaka kuvuga ni nkuko benshi babivuga ngo Arsenal no mwaka yatwaye igikombe itamerita kutamerita amajambo kenshi bakunda gukoresha ngo yatwaye igikombe ku makorne mugabo bakibagira yuko amakorne ça fait partie du jeu ni nkuko equipe ishobora gutsinda kuri penalty uravyumva ayo rero n'amajambo amwe mu bafana bavuga mugabo je ndashaka kuvuga yuko ayo amakalite Arteta na staff technique yiwe biyizi kuko bivanye urabizi mu myaka 3 iheze Arsenal ntako itagira kugira ishobore gutsinda ibitsindo byinshi mugabo chaque fois yo Arsenal igiye gura nandi ma equipe wasanga ama equipe akina ama block bar rero baciye biga uburyo bwize bwo kugira bishitse iyo bahuye n'ama equipe akina block bar uburyo bwize bwo kuronka ibitsindo kandi urabona yuko Arsenal kuri ma coup de pied arrêté ni equipe twavuga muri Europe wanashaka kwisinzima y'abantu bakurikira iby'umupira ari Arsenal yonyene yabikoze urumva rero amadefo je shaka kuvuga nk'umufana wa Arsenal nabonye muri Arsenal muri equipe yacu harageze aho muri match za nyuma wabona yuko equipe itari kuri performing kuko twayibona muri derby ya championnat twarashaka ibintu byo kuzibira mugabe bigere naho tuvuga ko ari amadefo kwari kugira turonke ingene turonka amanota 3 c'est qui est nécessaire muri football ni kuronka amanota 3 kwagukina neza ya football canke ya jeu nziza igyoheye sivyo bihagije gusa bashaka gukina jeu nziza mugabo ugataha atamanota 3 utahanye rero amadefo je novuga makenya nabonye yibarayo ibi byo gushaka kuzibira mugabo byarashoboye kuduha umusaruro ni uno Arsenal iri muri finale ya UEFA Champions League urabona ko Arsenal ifite amahirwe yo kugira ino double Premier League Champions League mu mupira w'amaguru byose birashoboka hari gutsinda hari kunganya hari no gutsindwa Paris Saint-Germain ni equipe yatweretse mu mwaka weze ko equipe ikomeye n'uno mwaka yabisubiriye yasubiye muri finale ya Champions League kugira kabiri rero ni match izoba itoroshe ku mpande zombi mugabo jewe nk'umufana wa Arsenal ndavyize yuko uno mwaka ari umwaka wo kuryoherwa nk'abafana tuzinanye abafana turi kumwe muri shirahamwe ryacu nagoma ndabaremesha nabagira ati uno mwaka ni umwaka wo kuryoherwa kuko 22 ans yaciye uno mwaka n'umwaka Imana izodushumbusha kandi na Champions League bizokunda ko tuzoyitwara je suis sûr certain 100% yuko igikombe cya Champions League tuzogitwara naho bitoroshe kuko nakare umupira w'amaguru ni 90 minutes kandi ntushobora gutsinda facilement
wamutsinze bigoranye urabona ko na match ya Burnley twayitsinze kimwe ku busa byagoranye muga rero niyo match nawe izotugora shushire 100% yuko igikombe tuzogitahukana dutware double mu mwaka 2025-2026. Ego nibaza ko mu bintu vya mbere byashoboye kugira 6 mu gwa Manchester City muri imyaka 5-6 iheze nuko arasumenyereza amaze igihe kinini muri equipe yamaze kubaka equipe yamaze kubaka miliye nziza yiwe uno munsi ni Pep Guardiola agiye kuva mu gwa Man City uno munsi Arsenal bafise Mikel Arteta arahamaze imyaka igera kuri 6 n'umunsi arakora kwizanza Man City zo isumenyereza mushasha Manchester United turabona imumenyereza mushasha Michael Carrick Liverpool niyo Arne Slot yaguma azuba ari mushasha Chelsea Xabi Alonso ni mushasha nuvuga ngo uno munsi Arsenal nizo bisigiranye ino equipe imaranye igihe ino mumenyereza amazige muri equipe tuvuge ko Arsenal nayo igiye gufata umwanya wo kudomina ino Premier League muravyizeye murabona ko bishoboka yego ugerageje kuraba nkuko bivuze dutangure kuri Mikel Arteta muri Arsenal babona yuko ubu arikaragereza gukwiza imyaka 7 uni experience ya Premier League amaze kuronka yindi experience umaze kuba ubura igikombe 3 fois successive umwaka kugira kanu gatwara igikombe yindi experience wabivuze Chelsea ifise umutoza mushasha mani n'inkuko uko Arne Slot azobagiye gukwiza umwaka kugira gatatu byitwaye ko nawe akiri mushasha naho amaze kuronka experience yo gutwara igikombe rero ivyo birashoboka cyane kandi turanavyizeye yuko nk'ivyo Pep Guardiola yakoze muri Man City Arteta ashobora kubishikako mugabo ivyo byose bizovana n'ingene abarongozi bashobora kumubakinga Arteta kandi ndanavyizeye yuko bazobikora kuko uravye kuva batangure na Arteta kugeza aho bageze uno munsi barabona yuko byose bishoboka na ya trust the process yababwira barabonye yuko byose bikunda rero je ndashobora kuvyemeza neza yuko Arsenal ni hataba ikintu gihinduka irashobora gukora nk'ivyo Pep Guardiola yakoze kandi na Pep Guardiola naho yabikoze urabona yuko yasubiriye ba Alex Ferguson bawenga ivyo bakoze naho wenga atashoboye gutwara ibikombe byinshi yego cyane ivyo birakunda. Ego ikibazo cyane baturangiriza ko mwavuze ko yamwe ko mategura parade no Sposin mvuga ngo abafana Arsenal mu bindi bihugu bavuze usanga bakomeye cyane bafise ari benshi bagize iki hano mu Burundi hamwe Arsenal gutwara ino Champions League yamaze gutwara na Premier League umutegekanya guhimbaza muri gute muri Arsenal fans kugira murakoze cyane kuri ico kibazo ciza kandi nsure ndonge akanye keza ko gusura kandi kubwira abako yadukurikirana cyane abafana ba Arsenal aho bari hose ruguru aha mu gisagara nkuko ubivuze turiko turategura umunsi mukuru watwebwe abafana ba Arsenal ngaha mu Burundi kugira turyoherwe ni victoire yo gutwara igikombe cha Premier League yego rero imyiteguro kuri turiko turayitegura tuzobitegura neza na neza mu mpera z'ukwa gatandatu kubera iki mu mpera z'ukwa gatandatu turarindiriye turabe yuko itariki 30 z'ukwa gatanu finale zoba entre ya Arsenal na Paris Saint-Germain Champions League hari gimana yo dufasha tukaronka ayo mahirwe yo gutwara ico gikombe cha Champions League murumva ko zoba dutwaye ibikombe bibiri no mwaka murumva ko ari ibintu bizoba biryoshe rero nkuko nabivuze itariki 30 canke mu mpera z'ukwa gatandatu niho tuzotegura uwo munsi mukuru tuzobanza dutegura iyo parade turashobora kuvuga mu yandi majambo ni nka defile ni nk'urugendo tuzoraba ahanyene mu gisagara ca Bujumbura tuje muri ville tugira urugendo rurerure twigina izo ntsinzi nimba izo bari ntsinzi zibiri double cyane bari iyo ntsinzi y'igikombe kimwe ca Premier League navyo ne bizoba biryoshe kuko nta numwe yari yiteze yuko twoshika muri finale ya Champions League nawe equipe yacu yari ikomeye mugamo nabona ko byashitse turashika muri finale ya Champions League hari gihe rero twogitwara ico gikombe tugasiribura n'ivyo bikombe byose bibiri rero turahamagariye abafana bose ba Arsenal aho bari hose ruguru mu gisagara ca Bujumbura muzoze tuje hamwe mu mpera z'uku kwezi kwa gatandatu kuko nitwobigira ejo canke hirya yejo bisaba yuko dufata integuro nziza iryoshe tuzokora ibintu by'amateka kandi murabizi yuko Real de Madrid yatwaye Champions League menshi za Chelsea zatwaye ibikombe mugabo ni gake tubona yuko bategura umunsi mukuru ukomeye ngaha mu gisagara ca Bujumbura rero twebwe nk'abafana ba Arsenal nka twebwe ishirabwe y'abafana ba Arsenal ngaha mu Burundi turashaka ndabishimitse ko cyari turashaka gukora ikintu gikomeye dukora iyo parade ikomeye nkuko mubona mu bindi bihugu babikora natwebwe ngaha mu Burundi tubikore hama après parade tuje ahantu turyoherwe
twigine iyi ntsinzi y'uno mwaka tuzoba twatwaye. Rero ndasubiye kandi kubivuga, turabahamagariye cyane mwebwe abafana ba Arsenal, muzoze twifadikanye hamwe dukore ico kintu gikomeye nga mu Burundi. Murakoze. Rero vyari ivyo nashaka ntumire abafana ba Arsenal. Akandi kazo kanyuma kamwe utiriwe urasigura, uno musi Arsenal ifise abakinyi benshi bavuga ati uyu nyene yaranze saison ibiki n'ibiki, nk'uwo wovuga ati tora wewe joueur de la saison muri Arsenal. Ico kibazo kiragoye. Umwe vyo babingoye, reka mvuge babiri. Kuko ategeza gutorwa umwe n'uwundi. Yego. Ategeza gutorwa umukinyi kandi ategeza gutorwa ati uyu niwe meilleur joueur de la saison muri Arsenal. Declan Rice. Declan Rice. Yego. Uwa kabiri barakugira David Raya. Murakoze. Kandi Declan Rice afise n'amahirwe menshi yo gutwara Ballon d'Or. Nitwatwara Champions League. Akagira na Coupe du Monde nziza. Bien sûr que oui. Birashobora gukora. Turagushimiye cyane. Nanje ndabashimiye, murakoze kuba mwadutumiye muri kino kiganiro, kandi nkuko babivuze ubwa mbere yuko atari ubwa mbere mudutumiye, nitwabakenera cyangwa mwadukenera dutumiye ko tuzobitabira nta kibazo. Murakoze. Reka ndabashimiye namwe bakunzi ba Rukumedia, nuko mugire aho muba mubaho naho mutanga.